Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Monterrey, Nuevo León, México, y los hermanos allí con el hermano Reverendo Epifanio López, y todos los que se n'abandi encuentran allá, bose ya que hoy bari es hariya día de kuko uyu feriado, munsi ni umunsi allá w'akaruhuko en hariya algunos países, mu bihugu bimwe bimwe todos también los que están reunidos hoy, ndetse lunes n'abandi bose bakoraniye hamwe uyu 20 de munsi ku noviembre wa del mbere año 20 z'ukwicumi 2023, un na rimwe saludo mu para mwaka todos también w'2023 en los bose diferentes ndabatahije países donde mu bihugu también bitandukanye están aho reunidos. mukoraniye. Pueden tomar asientos si están en Murashobora pie. gufata ibyicaro byanyu namba muhagaze. En este tiempo final, Muri kino gihe ca Dios está nyuma llevando a cabo Imana la obra iriko que Él irakora prometió igikorwa y yasezeranye que fue profetizada kandi kikaba por el caravugishijwe William na Branham y Revera por William nuestro hermano Branham William Soto ndetse na mwene Santiago, data William So lo cual Santiago. nos estaban mostrando Abo nabo bariko lo que sería baratwereka al final ibizoba del ku iherezo cumplimiento ryo de la gushitswa dispensación de la gracia kw'ikiringo cuando c'ubuntu entrara el igihe último escogido, hazokwinjira uwatoranijwe wa en donde nyuma, Dios estaría aho cerrando la puerta de Imana la izoba dispensación de la iriko gracia irugara urugi y rw'ikiringo se c'ubuntu, estaría llevando a cabo nuko hakaba hariko ese haraba comienzo ino de una nueva ntango etapa bajo un y'intambuko nuevo nshasha ministerio mu bukozi en una gran bushasha carpa mu catedral. ihema rinini Carpa Cathedrale. Miren, en el mensaje Murabe mu Tiempo de butumwa Espera igihe y cyo de Trabajo, kurindira que fue hamwe predicado no el gukora sábado 24 bwavuzwe de ku wa junio del gatandatu 2006 24 z'ukwa gatandatu muri en Sao Paulo, 2006 Brasil, nos muri dice Sao nuestro Paulo, hermano William Brazil. allí Mudata una uriya mungaha porción acá. aratubwira n'umurongo Dice, muto ngaha y cuando se aravuga complete ngo el número de kandi esa igihe edad o etapa de la hazokuzura iglesia, igitigiri ca kino gihe entonces canke ino no se ntambuko ha de y'ishengero, esperar más nuko la rero persona digna ntabwo para hazorindirwa tomar wa el muntu libro abereye sellado kugira con ngo 7 afate sellos. O sea, igitabo vean que kimatanije hasta amashasha que no se arandwi. Ni ukuvuga ngo completara la murabona iglesia, yuko ese hataruzura libro no ishengero había sido iki tomado gitabo todavía, nticari ni en el bwafatwe, tiempo nticari del hermano Branham, bwatogwe, ni en el haba mu tiempo gihe de ca nuestro mudata hermano William, Branham canke mu gihe ca mudata William, el cual se encuentra en la diestra ari de Dios, we ari iburyo y bw'Imana, luego lo abrirá hanyuma y luego lo traerá a la azokizingurura tierra en akizane su ku obra de isi reclamo mu bikorwa co kwisubiza y lo ivyiwe, entregará a un hombre, y azogihereza vendrá umuntu, la adopción de hanyuma todos los hazoza hijos e ukorerwa hijas de Dios, umwuzuro kw'abahungu de bose todos n'abakobwa los b'Imana, hijos del rey, abana bose los cuales están b'ubwami, escritos en ese abana libro, b'umwami, en el libro sellado abanditswe con 7 sellos, muri ico que es gitabo, el libro mu de la gitabo vida del kimatanije amashasha Cordero. arandwi ico gitabo Y c'ubugingo entonces c'umwagazi w'intama. se entrará a una Nuko etapa en hazoca donde el rero poder de hatangura Dios manifestado intambuko en su aho iglesia ububasha y a bw'Imana través bugaragariye de mu su ishengero, iglesia, biciye bajo no el mu ishengero, ministerio del mu día bukozi postrero, bwo ku no munsi wa tendrá nyuma, limitaciones. aho Ese fue el butazogira mensaje del inzitizi. ministerio Mwibuke ubu de n'ubukozi Moisés y Elías. bwa Mose na Eliya, Es el ministerio del ángel del n'ubukozi bwa Señor marayika w'umwami en medio de su iglesia, hagati mu ishengero operando ryiwe, el akora Espíritu Santo, mpwemu el yera, ministerio de Jesús, akora el ubukozi ministerio bwa de Moisés Yesu, ubukozi y el bwa Mose ministerio de Elías. hamwe n'ubukozi bwa Solamente Eliya. ese instrumento es Ico el que tiene gikoresho gusa nico y gifise, estará kandi hablando, nico kizoba kiriko kiravuga profetizando las cosas gihanura que serán ibintu en la bizoba gran tribulación, mu kaburo y gakomeye, estará también hablando kandi vyongeye azoba ariko y aravuga enseñando y yigisha dando la fe de atanga rapto a ukwizera todos ko kunyakugwa, los escogidos de aguha Dios, a abatojwe esa n'Imana novia que está bose lista uwo para mugeni ser yiteguriye raptada. O sea que ukunyakugwa. él Ni ukuvuga ko aje trayendo azanye todo lo que fue hablado de ibintu él, byose lo que fue vyamuvuzweko, hablado de lo que ivyavuzwe sería luego ku de que se bizoba nyuma completara la y'uko iglesia, hazokuzura se cerraría la ishengero, puerta de la dispensación de urugi la rw'ikiringo gracia c'ubuntu y se ruzokugagwa, comenzaría nuko en esa hatangure dispensación del muri ico reino, kiringo c'ubwami, en donde estaría aho Dios operando Imana izoba ese iriko ministerio, irakora ubwo bukozi, el ministerio de los dos ubukozi olivos, bw'imyelayo el ibiri, de Moisés, ubwa el de Mose, Elías y ubwa el de Eliya Jesús. n'ubwa Yesu. Y es el Kandi único instrumento nico gikoresho en la kimwe tierra rudende ku isi, que está nico dándole a su iglesia kiriko novia kirahishengera esa fe umugeni de rapto. uko kwizera ko Y kunyakugwa, ningún otro kandi hombre nta en la wundi muntu tierra n'umwe ku isi puede ashobora decir que kuvuga tiene ese ministerio, ko afise porque ubwo bukozi, solamente uno kuko ni umwe gusa, es con el cual Dios kuko n'umwe gusa niwe Imana yagiye irakoreramwo mu bihe vyaheze, kandi nawe uriko irakoreramwo muri iki gihe ca nyuma. Imana ntikorana na benshi, yo ikorana n'umuntu umwe gusa, umuntu umwe muri buri gihe na buri kiringo.
harahumuka ijisho hanyuma iryo jisho rigahuma no kuvuga ngo Imana ikamujana nuko Imana igakingura irindi jisho no kuvuga ngo ubundi muntu abona kure ubundi muvugishwa uko niko bimeze kugeza no muri iki gihe cya nyuma abana yakuvuga ngo kandi Imana izonyeganyiza inosi hamwe n'amajuru iri kiravuga murabona kuko buri gihe Imana yamyikoresha umuntu no kuvuga ni Imana iganiriza ishengero rya Mwene Data Branham yarahanuye ku bizoba igihe azofata icyo gitabo kimesha uburenganzira Data William nawe nyene yaravuze ku bizoba mu kiringo c'ubwami ibintu byose bizoba biriko biraba mu kiringo c'ubwami kuko ni marayika yerekana akamenyekanisha ibintu bizoba hanyuma ibintu byabaye mu bihe by'ishengero uno mu marayika yari kubimenyekanisha kandi yarabivuze yaravyerekanye yarabivuze ibintu bizoba hanyuma cyo kimwe no marayika mukuru Gaburiyeli ngaho mu gihe cya Yohana Umubatizi murabe yariko aravuga we avuga muri ya ntango y'ikiringo c'ubuntu muri kujya gusobekerana kw'ibiringo gisobekerana n'ikiringo c'ivyagezwaho yagaragaye muri ayo mayira abiri hagaragara Gaburiyeli kandi yariko araganiriza Mariya ari wari shengero amubwira ibintu bizoba mu gushizwa ko kuza kwa mbere kwa Kristo uko niko bimeze no muri kigihe cacu no mu marayika yaraje mu mbere w'umuntu kandi yariko araha ishengero arimenyesha inkuru nziza y'ibintu bizoba nyuma y'ibihendo by'ishengero aribwira kuza ko n'umwana w'isezerano kuza ko gushitswa kuza kwa kabiri ko mwami kandi yaraje ndetse yaragiye ubu rero turi mu gihe cyo gushitswa kuza ko mwami azananye n'abamarayika biwe n'ubukozi bwa Mose ubwa Eliya n'ubwa Yesu abandanya kuvuga ngo kandi Imana izonyeganyiza inosi hamwe n'amajuru ikiravuga igazoba ari ijwi rizonyeganyiza amajuru n'isi azoba ari ijwi ry'Imana rivuga riciye mu bukozi bwo mu gihe cya nyuma igikoresho ahazoba harimwo ubwo bukozi kizoragwa mu mwuzuro ni umwe rudende niwe wenyene nyuma ya Yesu akiri muzima azoragwa mu mwuzuro kugira ngo akore ico gikorwa cyo kwisubiza igikoresho kizoba kirimwo ubwo bukozi kizoragwa mu mwuzuro kizoronka igitabo kimuhesha uburenganzira murabona uwo ni wafise igitabo kimuhesha uburenganzira nta yindi ntumwa nimwe yakigize mu bihe by'ishengero nta nimwe yakigize ahubwo murabe hariya yaragifise canke cari kiri hariya mwitongo rya Edeni ariko Adamu ntiyakiriye hanyuma Yesu nawe yaragifise ariko nawe nyene ntiyakiriye hari igihe yagikura mu kuboko kw'iburyo kw'Imana yaragifashe arakizingurura ariko ntiyakiriye yaciye akizanira ishengero kandi iryo riragifungura rirakirya murabona yuko Kristo mu ijuru agifata ntakirya murabe ngaho arabivuga akizana ku isi kugira ngo agihereze umuntu ari wategereza kuba uwugize ishengero rya Yesu Kristo kandi atereza kuba ari intumwa kandi intumwa ihari muri iki gihe iri hagati mu ishengero rero bara mu butumwa kugerageza gukora igihugu Imana bitari mu bugombe bwayo ariko ubu n'ubutumwa yavuze mu kwindwi 18 z'ukwindwi 1965 kuko ubundi yabuvuze mu kwicumi na rimwe kw'icumi na rimwe 27-35 ariko ubu yabuvuze tariki 18 z'ukwindwi mu 1935 muri Jeffersonville abwita nk'uko ngo kugerageza gukora igihugu c'Imana kitari mu bugombe bwayo ku rupapuro rwa 32 hepfo werekeza ku rwa 33 haravuga ngo Yo he sido un poquito duro esta mañana. Jewe nakomane gato mwaka gatondo bo barindiriye umwami bararindiriye kandi babikoze bakabona isezerano ry'uyu munsi riko yashingurwa intahe vy'urukwizera kwawe mu ijambo gukomantaze kuko yarabisezeranye kubikora kandi ngiba ariko arabikora nuko nta makenga arahari namwe Imana iravuga ijambo ryayo ubwa mbere iravuga hanyuma mpemu ariko ararizana aca akora ibintu ijambo rivuze ko rizokora yandika ngo mpemu arakora dice la palabra bivugwa n'ijambo ararishitsa turafise abigana benshi nubu
n'ubu tuzogira benshi no kuvuga muri kijya gihe habaye abigana nibuke ko mu bwoko kwa mbere no kuvuga kwa kabiri bariganye mweza Branham ariko arigisha kandi yavuze ngo nubwo bazobandanya bahari benshi ibyo kandi turiko turabona ko biriko biraba ariko ibyo nibisanzwe kuko byarabaye muri kahise ibyo ntivyatereza kuba ariko nuko bimeze n'ubu tuzogira benshi muri bo abantu bafise umutima mwiza bagaragaza gukora ibintu nk'uko na kuriya ariko murabi vyabaye abantu bazobarambika kw'ibiganza hanyuma bapfe murabona murabe neza nta mukorere n'umwe w'amadini w'umuntu uzigera ucamwa na rimwe barondera abantu bakurikira isanduku ryabo ry'amadini yashizweho nabo nyene bagabo Imana ntiyigeze igira idini ntizigera igira idini kandi ni ikintu cakozwe n'umuntu jewe ndibaza uyu munsi nimba hamwe n'ibintu byose twazanye makangura komakomeye namba tujujuje isanduku ry'abametodiste isanduku ry'ababatiste abapresbyterienne ariko isanduku rya Kristo ryo guta ijambo kandi nabo mugena zo bijambo no we rero atereza kuba wa Kristo igice c'umukwe we atereza kuba ijambo atari ry'umunsi wiwe ijambo ry'uyu munsi iryo yasezeranye kuzoba uyu munsi kwazonegeka ijambo ryiwe kugira ngo rikangure umugeni rimwubake ndibaza yuko tubibona ntimugire ivyiyumviro na bimwe byanyu canke ngo bafate ivyiyumviro by'uwundi muntu wari we wese mufate ijambo rishingiwe ntaye ngaha Bibiliya yo iravuga aca kuri buri koze furuka nibihe by'ishengero murabe muri iki gihe cyanyuma muri kino gihe cibiri koze furuka mutegerezwa kugumana ijambo riko riravugwa rya kino gihe gino saha ndakuvuga ngo ijambo ryose ryavuzwe na Revera Branham hamwe na Mudata William ibintu byose bavuze kuri kino gihe uko niko Imana iriko irabishitsa kandi nukugumana n'ibyasezeranywe ijambo yazanye ubutumwa yazanye Revera Branham ategurizo kuza kwa kabiri k'umwami hamwe ibintu byose twabwiwe na Revera namwe data William Santiago mu butumwa bwiwe atumenyesha ibintu bizoba hanyuma y'ibihendo by'ishengero ibyo byose ni umwiteguro kugira ngo umukwe abone muri iki gihe cyanyuma igihe Imana izobiri kirashitsa iryo jambo nuko aribone aryakira gizere n'umutima wose kandi nkuko yatubwiye mu butumwa bwejo ati kandi ibyo mudatahura muzobitahura hanyuma ariko icingira kamaro no kuryakira ukagizera kuko ryabaye ijambo ni ijambo Imana yavuze biciye mu nteguza yayo biciye no muri marayika Gaburiyeli Imana yarasezeranye mu ijambo ryayo ingene izohitamwe umugeni wayo kuri uno munsi wa nyuma mbega ivyo mwari mubizi umunsi wa nyuma yandika ngo umunsi wa nyuma yarabisezeranye ingeri izobikora kandi ko biciye mu nteguro yayo y'inkomoko yo gutoranya Kristo yo gutoranya ibihe yo gutoranya iminsi ingene yo we nashobora kuyihenda umugeni wiwe kuko we uwo mugeni n'igice cy'ijambo we nashobora kumuhitamwo biciye mu idini mu gihe we atatoranije Kristo biciye mu idini mbega Kristo yavuye mu idini mbega yaje biciye mu idini oya bo baramwase nuko ivyo nivyo rero amadini yakoze rero nuko igihe rero ahisemwe umugeni acaguye umugeni mbega yoshobora kuza mu bundi buryo mbega ni gute yazanye Kristo hano nibiciye mu ijambo ry'abavugishwa ivyo nivyo kuri mbega ni gute azozana umugeni wiwe hano nibiciye mu ijambo ry'abavugishwa yandika ku ruhande yacapo yarukezo furuka niwe by'ishengero yandika byose arabigabanganya arabyandika arabidondagura no kuvuga ngo yabyanditse izina rya buri ntumwa Paulo Irene Marite Colomba Luther Wesley mu gihe cindi yandika Wemebe no kuvuga William Branham hejuru naho yandika ngo marayika kuko ni marayika niwe ariko arashitsa muri kino gihe cyanyuma kino gice cigihe cibiriko bizifuruka ni marayika w'umwami Yesu Kristo agati mu ishengero ryiwe akora ubukozi bwa Mose bwa Eliya no bwa Yesu
abana kuvuga kuko mwibuke buri gihe yamye ari marayika muri buri ntumwa kandi muri iki gihe cya nyuma naho bakuru ku 56 mu gitabo cy'imatanijwe rero abana kuvuga mbega ni gute yamumenye igihe yaza nibiciye mu muntu afise impwemu ya Eliya kuri we yavuye mu bugaragwa ni gute azomenya umukwe wiwe umugeni wiwe yarasezeranye muri Maraki 4 nk'ivyo nyene imbere yuko asambagura isi nkuko byabaye mu misi Sodomu mwibuke Sodomu yarahiye ivyo ni vyo kuri nuko ino si nayo izosha Yesu nuko yabivuze kandi azoba ari igihe ubwo nko muri Luka igice cya 17 umurongo wa 30 nkuko abivuga ati mu misi izo imeze nk'iyi Sodomu na Gomora nuko umwana w'umuntu azoca yigaragaza none bizoca bigenda gute nkuko biri muri Maraki azoturira isi iyindi ncuro abagororotsi nabo mu kimpumbi bazohonyora bazoca ku munyota w'ababi ivyo ni vy'ukuri urabona nuko rero turi mu gihe ciherezo turi ngaha ku rugi turindiriye kwaza yandika ngo ukuza kwa Kristo mwemvire Imana yarasezeranye mu ijambo ryayo yuko izocagura umugeni wayo biciye mu buryo bw'inkomoko yaracaguye abayo umukwe yarabihanuye biciye mu bavugishwa irunge ko muvugishwa kugira ngo amwerekanye umuvugishwa yaravuze ari ku nkombe ya Yorodani yaravuze ati nguyu baravuze ati uri Mesiya sivyo ashaka kuvuga kuri Yohana atoya sindi Mesiya ati wotereza kuba uri Mesiya ariko jewe sindiwe ariko ari hagati muri mwebwe kandi inkweto ziwe ntibimbereye kuzihamburura niyo yaza wonyene ubwiwe azokwivuga azokwigerekana yandika ngo ukuza kwa Kristo rero ivyo turabibona mu gitabo c'imirongo reka tubanza tuharabe mu gitabo c'imirongo mu gitabo c'imirongo rupapuro rwa 59 umurongo w'amajana 519 aho ngaho gice cyanyuma yavuze ngo ubukozi bwiwe maze kurangira ubwo nyene Mesiya azokwiyerekana wonyene ubwiwe ubwo nyene uwo muntu azoza mu misi ya nyuma ahejeje kurangiza ubukozi bwiwe ubwo nyene Mesiya azokwiyerekana wonyene ubwiwe murabe wonyene bwiwe azovuga ati ni jewe ati ni jewe gushitswa kwiri sezerano hari ababwira Yesu yababwira ngo ni jewe muri ko muravugana rero banakuvuga ngaha mwe databrana uyu munsi naho wari hagati muri twebwe muri mpwemu yera yigaragaza wonyene ubwiwe agenda yigaragaza cyane yinjira mu ishengero ryiwe wonyene ubwiwe ariko arimenyekanisha kuko we n'umugeni n'umukwe bazoba cyo kimwe bazoba umwe wonyene ubwiwe yiyerekana kandi umunsi umwe uzobona yuko umwe wiyumvise mu mutima wawe ukabona n'igishinga nahe ciwe uzobona yuko agera ubwo yigaragaza imbere yawe murabona nuko mwebwe hamwe nawe muzoba umwe aho yandika ngo bimatanijwe igitabo cy'imatanijwe 556 ariko igihe umwami wacu azoseruka ku isi wazoza agendera ku frasi yera derere nk'urubura kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu no kuvuga azoza mwedata Branham niko avuze ngo azogera ubwo yigaragaza imbere yawe no kuvuga yuko uko ari ugushitswa kuza ku mwami hagati mu ishengero ryo kugira ngo akore igikorwa cyo kwisubiza ibyiwe kugira ngo akore ugushitswa k'ubukozi bwa Mose ubwa Eliya n'ubwa Yesu abana kuvuga hano mwenda tawuriya ngaha muri kano gace kanyuma tugiye gusoma izindi ntumwa zaramaze kugenda hazosigara gusa umwe izindi ntumwa zaragiye izo mu bihindu by'ishengero zose n'amarayika mukuru Gabriel nawe nyene yaragiye mwenda atamukundwa William Santiago nawe nyene yaragiye rero hazosigara umwe muzima nikavuze yavuze ngo izindi ntumwa zaragiye hazosigara umwe gusa iyi ntumwa ya nyuma azaba ari intumwa y'igihe cibire ko bezefuruka murabona iyo ntumwa izoba ari nzima ngaha ku isi muri kino gihe ca nyuma ni intumwa y'igihe cibire ko bezefuruka kuko izindi ntumwa zose zaragiye
nuko bazobona rero yuko ubwo kwa gatatu ko kuzoba kuragaragara mu mwuzuro wose ijambo rirema ririko rirashigwa mu kanwa k'umuntu uwo muntu avuga ibintu bikaba ubwa mbere bitangurira mu kuvugwa k'ubutumwa mu nyigisho kandi ibintu biriko biraba murabe hariho izi nyigisho gikorwa hagati mu batoranijwe bariko barahabwa irikangura kugukanguka nuko bahabwa kwizera ko nyakurwa ariko kandi hariko haraba no kukurobanura kugutandukanya mbega ivyo biriko biraba gute hariko havugwa ijambo ni ijambo ririko riravugwa ijambo rigakora ivyo muri no ntambuko ishengero rizoba giteguye imbere yuko hashika iyo ntambuko kandi rizokuzura kugira ngo hanyuma bapfa bizera karate bazuke biyunge natwe hanyuma natwe duhindurwe murabona muri iyo ntambuko ishengero rizoba giteguye rero murabe agaciro ko kumenya igihe kumenya iminsi ibihe no kumenya ubutumwa bwa Mudata Branham hamwe n'ubutumwa bwa Mudata William kugira ngo ushobore kumenya mu mwuzuro ivy'Imana yasezeranye kuko ivyo yasezeranye yo irikira bishitsa mu gushitswa kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ugushitswa kukuza k'ubukozi bwa Mose Eliya na Yesu canke ugushitswa reka tucite ngo ugushitswa kukuza k'ubukozi bwa Yesu Mose na Eliya ese Imana yobahezagira kandi Imana ikabarinda mubandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuye imigisha y'Imana.